Bivuga Atletico de Madrid kuko burya mu rugamba umwese uko ategura urugamba niko mu nyuma uko umuntu wese yateguye niko arugwana kandi nako bidetermina resultat nka mu rugamba kuko Atletico de Madrid tukabona ko ivyo bakoze muri phase bashobora no kwikura muri phase ruturu kuko Sosthene nticyahindutse ntago ari umumenyereza mushasha bazanye nta mukinyi mu bakoresheje bafise nivyo bari baje mu mutwe bavuga ati dufite ibitsindo bine bisona ngo Atletico de Madrid ivyo bakoze nivyo mvango nivyo bateguye Barcelona nabo ivyo bakoze nivyo bateguye birabahira bisobanura ngo no munsi umbwiye ngo twabonye Atletico mbi mu buhe buryo mu buryo bwo kudakina buguruye urukino basatira bahanana umupira bagereza uteriyo pressing Barcelona babi mu buryo bakinye basatira mvango bazibira nibwo buryo bategurwa na mu rugamba rwabo baje bazi ko bifitiye baje bazi twe dufise bine kandi Barcelona turashaka umupira tugiye kugerageza kandi tugiye kugereka buryo butuma twasoma kuri kuma Facebook n'ibiki nabo bari babufise equipe iri motive muhira kuko babo banageze impande ya camping kimwe mu biyo biri kuri bisi ya Atletico vyamenetse biminwe n'abayitra Barca bivaye n'uburyo bo bagize iki bateguye iyo match atanguye vero masezere ubona ngo afana Barcelona inyuma ya camping bacanye imiriro inerava ya match bisi uburyo yashitse ya Barcelona bayakiye neza ya Atletico bayakiza mama ibintu bitandukanye muri ma ukabona ngo nabo bari bazi ko baje hano hagoye kandi ndakubutsa ko ari Barcelona imaze inkino 13 kuri camping idatsindwa Barcelona Atletico bavuga bati ko biri kose urugamba rwacu kugira ngo turengane turutegura uko dufise ibitsindo bine tugiye kuzigama impamba twibikiye kuko urukino rwa mbere nabo babigarutse kati nibwo ruturiye rero ico je nogaruka ko n'uburyo ntabwo nigeze mba desina performance za Barcelona ico babuze ni qualification mugabe ico baduhaye nico bategereza kuduha pe but what is the next ikintu rero gihari aroje bigarutse ko inyuma ya match aravuga ngo nitwakina match nitwaborda match nkuko twaborda uno munsi nta kabuza twoja kugwanira na Champions League inkino zisigaye nitwazikina nkuko dukina na Atletico na Darojo ni muri match iheze babwiye abanyamakuru ati iyo zinguvu dutanze no muzamwe twozimente twokwitwara neza muri UEFA Champions League no mu bisigaye ubwo birakunda ufashe côté effective ugafata umenyereza ugafata n'aba adversaire biri mu bintu bimwe mbona ko bitokunda côté effective gusa kuko bivanye n'uburyo match aheze wavuze neza ku munota 70 Flick yagize inquiétude kuri Pedro ahagurutsa Casado ngo yinjire mugahamagara Pedro abanza aramubaza ati mbega harageze ko ndagukuramo musurambwe ati no ati ku rugamba nta kurasha wewe nyene watubwiye ngo tugwane dukine runo rukino nk'abari gukina inkino zibiri aramemta considera rero ko iminota 45 wanshizemo ayirukina rumwe reka basukirwa kabiri n'indi minota 45 umusore aramangira Pedro akina match kandi no musigereje kuraba nivyo arimo double ya Marc Bernal mugaba mu makinyi beza babaye beza uretse ko jewe ntakiduta kuri defense zinestano zitangwemo ku Barcelona na Martin comme titulaire Gerard Martin amazukira inkino 10 muri Barcelona 14 victoire hari kuntu kalitaye weekend muri Jackson Central ariko umwe n'umugabo gusumba Eric na ku Barcelona wari wese ko muri ko murabona no munsi equipe yitwa FC Barcelona ibibazo iri kwiragira jewe kumbwira ngo nakari tarantiwe eguco ndacumva mugabo talent na karite umuntu akeneye mu rukino eske iyo karite itagiramo talent canke taritagiramo karite jewe no prefera karite kuko no munsi ufashe uburyo kwa Arsenal dufata karo no munsi hari umuntu apinga ko Arsenal datunze charnier defensive nziza ya mbere ku isi muri axe cyane Gabriel Magalhaes William Saliba kandi Saliba yinji yari mwiza Magalhaes ahwihwisha mugabo no munsi Magalhaes ni waboneka kuzomba Saliba rega memena Saliba nozi ko wanje kumutiza mu France baramugaruka umaze gutunga defense ukagirirwa amahigo karonka mu defenseur afise taye nk'iya Marte w'umugoshi afise karite itandukanye ya Barca a double role ashobora kugukorera nka mu lateral ashobora kugukorera nka mu axial
simba numva impamvu nimwe azara niba akunda kuvuga ngo taye Eric ngo ntimwemerera ngo ntimuboneka nko hazoba umukinyi w'igihangange mba niyumvira bricolage yo kuzana Eric Garcia muri axe central agakinana na Paul Kubarsi biri muri vya bintu abantu n'ubundi bakomeza kuvuga ngo rega bwa bwiza abantu bibaza muri Kubarsi nta buhari mugabo uzore Kubarsi yakinanye na Marte Kubarsi ari matire mu mutwe yamaze gukura agacagira uwo Marte ari capable kwempoza igitugu ku mu adversaire wari we wese rero igituma ndi kuraba ko mvuga nkabona ko bitokunda ko Barcelona yogira kuri ritme nk'iyo bagire ko ijoro rihise cyangwa se ijoro rirangiye imbere Atletico de Madrid ngo atware ibyo bikombe ni kibazo kimwe gihagaze kuri effectif ntabwo mbona ko Barcelona afite effectif nto bivanye nawe ariko barahangana sivyo nivyo uno munsi turavye bango bafise Newcastle muri Champions League kafatira cyane muri Champions League kuko La Liga umuguguta ukwa kamanota ni wa mugutaba witeze Girona umve ngo Barcelona yo itsinda kandi ngo ifite amata 90 ibice 90 kujana byo gutsinda Girona yo ni kacize gacikubita surprise ikabatsinda kandi La Liga umengo ni ibintu biba byapanze kuko no munsi ni course y'imigwi ibiri imani dukundiye ibiriko biravuga bigakura mu mwaka uzumva ngo dushaka kubona Atletico nziza mu mpande zo zishobora kuzana ikingira muri ya course y'imigwi kandi Atletico ibiriko birayipangwamo birinza bikunda bien sûr challenge zo bivutse bisobanura ngo rero nimburi Barcelona tubona mwino shushu uko rukana Real Madrid mwino shushu tubona haramegwe menshi ko Barcelona to kwitwa mwiza usumba muri ko muri ruka ariko Champions League rero ubwiza bwa Barcelona ntagenda kimenzigira ndabupimira muri Liga kuko nacagiye Barcelona be muri kanase ya projet mbi za Liga baratwara za Coupe du Roi baratwara za Super Coupe baratwara nayiko batatwara muri Espagne mugaba imyaka 10 iraheze batareponda kuko mpuzamahanga bisobanura ngo ubwo bwiza no bupimira hose bwa Barcelona no bupimira muri Champions League bafise Newcastle barisanga hamwe bahejeje barenganye Newcastle chance y'imigwi ikomeye bandanye imigwi ikomeye barisanga muri quart de finale mu nzira na Atletico de Madrid hanyuma hamwe bogira imana iyo chance ikabagwa ko imbere Atletico bakarengana bisanga mu nzira ya Arsenal vugana ukarengana Arsenal ukashika muri finale ishobora gura amahirwe gusumba na guno mose iyi effectif rero y'abakinyi batari 100% physiquement y'umukinyi Pedri umushira kuri pressure yo kina match ikomeye mugabo kakagira umwanya wumva kuri umumenyerezo giye kuri pressure yo kumusohora wiyumvira ko mutakazivanye na point physique yiwe kuri Rafinha tubona ngo turamukinisha mugabo ukabona ngo ari kugira kuri ca gitinyiro cece umwaka wezimigwi bandanye yumvira ngo waronse Rafinha mwiza byutse ni mwiza aragutsinda mugabo atari Rafinha ari muhe vyiza vyiwe haruhande ya Gerard Martin mwavuze buriya na confiance ya Cancelo yagira ateba bien sûr na no mugabo bita Alejandro Balde ubona ngo Frick nivyo we yagiye mu mvune mugabo avaye ko ajya mu mvune wabona ngo Frick agenda fumbati mva ngo yizingira kuri Balde muga katize performance ziwiwe abo bakinyi ubona ngo Barcelona yari ikeneye Frenkie de Jong yatanguye kugira imvune uno munsi Jire kundi Jire kundi ntabwo yavunitse muri match ya Atletico Jire kunde ni nk'ibintu yaramaranye imisi kandi wanabibona uburyo ariko kina match se ko Atletico de Madrid se uburyo bavunitse mwe na Barderega nta muntu umwe bigeze bagira contact physique bisobanura ngo uravye uburyo bavunitse Landry kigarutseko ukaraba uburyo Frick ari kwinisha Pedri ukaraba uburyo Rafinha meze nivyo Lamine Yamal mvango agaragaza buri match performance ziza mugabo nawe bivanye n'uburyo abakinyi nkino sezo bari kuvunika ukoze cyane wisanga bavunitse lono waye muganda kubwiza kuri guide tukaca twiba ko meme na Lamine Yamal mwako debut yino sezo yayitanguye avec Mahrez au niveau ya physique yiwe ukacumbwira rero ko ino performance boy kiniramo inkino zibiri mu ndwi zine bakina match zibiri rwego nkuru avec i condition physique yabo niki kintu nariko ndakubwira jewe naraye jene mu bantu nashaka ba pressure rwego Lamine Yamal yanyeretse ko mu ijoro ryakeye naho yakinye mitazi bitandukanye mugabo jewe Lamine Yamal nari niteze mu rukino ziwe nashaka kuko urabera Lamine Yamal mu mwaka sinzo umuntu nabibwiye
Lamine Yamal mu mwaka uheza na Lamine Yamal uno mwaka abakinyi babiri badaza iyo witwa umukinya akomeye muri rendezvous nk'izi utegereza gutanga ivyo umukinya akomeye ategereza gutanga. Lamine Yamal yamaze gutanga icizere mu bantu kivuga ngo sincitwa Yamal ho gucenga abantu ahubwo nitwara Lamine Yamal ho kubacenga no kugereza gutsinda akanatsinda. yatanze ku mugoro w'ijoro ryakeye na kansero yatanze target ku mwana yitwara Lamine Yamal zari harugwa nkenyi kandi yaravise ubwo buryo bwo gucenga rugero ko ashaka akamurengana mugabo hageze kwinjira muri Stade Paration akiyumvira gutera iyo mipira irondera abandi kumbura karondera uburyo bamukorera amakosa y'abakora. Yes, rero ravya nivo ya Lamine Yamal n'umugabo bitwara Finya mu bijanye no gutera mu ijoro ryakeye. Niyo je navuze nti ubwiza bwa Vini ntimubuharurire ku bitsinda mu muharurire ku ruhara gwe kugira ikipe itsindira nk'itsinda. Vinicius yageze haryo amaze kubona ko mwapavye muri kuri pressure aragucengwiza muri box contact rimwe kari gatatu ntaburamo penalty. Ibinda bihuza na cakino navuga kijanye na préparateur physique w'abakinyi kwa Barcelone nivyo barevuriwe mu bijanye na condition physique kuva Afrique yinjira ariko si ku rwego mpuzamakungu nk'abandi. Raba Barcelona yatunze Iniesta igatunga Xavi Hernandez igatunga umugabo witwa Sergio Busquets. Yari Iniesta menya ngo nubwo muri equipe dukoresha cyane twebwe turijana ku musenyi twikorere nkuko tuzi ko dufise ico turiko turagwanira kandi barabakinyi bafise iyo taye bemerera yuko umunsi waramutse ukora gabarira kunda mugabo witwa Pedri ufise amagara nkajya uzi umupira nkujya wa Pedri nivyo Pedri kiragoye kure kipera umupira kuri Pedri udakoze ikoze mugabo uca wisanga ari kumwe na Bernard akora bijyanye akina biryanyene na Lopez inguvu zabo twisanga vya bintu nkuko rutanza akarero kuri Vini nivyo abagucenga akagusiga ukabona ko mu kiminota 120 n'imiburiburi Vini akagera ku minota 110 akiri Vini mugabo Lamine Yamal aragucenga neza aragusiga arasista ariko minota 70 aheje kuva mu rukino rero no muzura urugero ruri hasi gwa bataka ba FC Barcelona ruri mu vyabuzije equipe yitwa Barcelona kugera ku bitsindo bine canke binarenga kuko nibitsindo bitandatu mu rukino gwejo bari kubitsinda ariko Lamine Rafinha Ferran Torres wese none amuhagarara ko cyane mugabo Lamine Yamal na Rafinha bagaragaje urwego rubi wakoze ikosa n'abatwijeje ko Barcelona ifite umusatirizi ku nimero 9 mwiza nka Ferran Torres bisobanura ngo biragoye ko twobitaya kuri ya performance mugabo ikintu no kwitwa nka karite gihari nuko twabonye aho bwe equipe yo kwisanga ikeneye kuri kuranversa situation bari capable yo kuranversa kuko hari equipe umva ngo wisanga equipe hari mugabo itari capable umva ngo yo kugira icyo kuranversa situation. Yes nuko birumvikana ko yari Barcelona nyuma yo kore montada vyanse birumvikana ko hasigaye byinshi byo kwibaza ati ino performance barayigumana umugabo swizira rya Gerard Martin arabandanya kugirirwa icizere canke Cancer arabandanya kugirirwa icizere nyuma kumbura yigaruka ryo witwa Eric Garcia yari suspendi iraza ko abigenda gutse no kurinda tukaraba umugabo witwa Detanswick tunafatiye ku ba adversaire afise n'uruhara agomba gutanga mu ijanye no kurondera bino bikombe bibiri basigaje ndavuga La Liga ndetse n'igikombe ca UEFA Champions League bimirije gukina mu ndwiza urukino rwo gutangurira ku St James Park na equipe ya Newcastle United.